kandi ribi rya mbere ariryo rya nyuma kunzana ko kamera na micro imbere y'uwanje apana ibintu byo kuzunzana ko amakamera imbere ntabyo nkeneye byarahetse ntabyo shaka rero ngo waranyibagiye nyene ubu ubwinkunda koranyakira me CAMAMARE ibintu birahinduka none we ko twaheruka inzoga wadihagaritse Shetani yari umumarayika mu ijuru kandi yari contact sana n'Imana ariko yaramuhindutse abantu rero barahinduka kandi n'ibintu birahinduka ni nkuko Yesu baramuhindutse baramukubita kandi ari umwana w'Imana ndamwe ibintu binyanyura umutwe ndamwe biyoga bimboreza ndamwa byandagutakiye yawe ndanagwara kumvo ya unera stress akazi karahagarara. STV every story matters. Bon, okay, reka ndabamutse abakunzi ba STV nk'abanize komeze neza ivanye naho muherereye nje ni bondi gunda jima ya vibe nyene namanimereyemwo ya bien sana nkuko mubibona uno musidisa ka makeup mumbwire ko mbere muri commentaire muzoba mukoze hama naho nyisize makeup nje ndabonye umuntu quelque part ngaho kurusengero umuntu mwese muzi umva rero nje nari ndenganye nari ngiye ku kazi hama nciye mitamwe kubwira cameraman ansange ngaho ko ni hafi yo ku kazi ko dukorera quelque part ngaho mbunye umuntu muzi neza ari CAMAMARE namuciye ko en fait najye gukorera introduction ngaho ko namuciye ko ndamuramutsa nyene ndamupepeya bisanzwe cambona afise bibiri nyene nawe cambona arandamukije bisanzwe mu bisanzwe CAMAMARE mu mitsi yahera ambonye yaca yikomporta ukuntu yacagira ibintu biteye ubwo ariko ubu namuramukije acarandamutsa arabandanya ataguma yicaye aho yarari niyo mpamvu rero nahise mu guhamagara umukameraman tubashe kumukurikira tuvugane nawe sinzi peut-être aragwaye mu minsi yera Claire yambwiye ko agwaye reka rero tugende kuraba icyatumye CAMAMARE andamutsa normalement ubya CAMAMARE muzi yobana we n'ibintu aheruka gukora reka rero ko cameraman wanje yashitse tugende tubashe kuvugana na CAMAMARE ngo tugende buke niya tubona nagende ngo tugende Njo twende ngujya wamubonye munamubona CAMAMARE kama CAMAMARE aba bana rero bariko baradukurikira ava tubona CAMAMARE mambo fresh CAMAMARE ufise bibiri ndagowe vipi poa Mbewe ukuba hariya mucyara mukaba wicaye ngaha Queen none CAMAMARE ko twakusanze ngaha ku rusengero wewe CAMAMARE nje naracenga ndavuga ati none uri umuntu aragwaye nibitugane ndakubaza ikibazo wundi ndondera kwiki ndakubaza ikibazo sawa narasaze ndavyemera okay ariko nje nabonye impanuro nyinshi cyane niyo mpamvu ukumbona niko ndi mu mwanya kandi nayo mahita munagize amahita munyabaye yo gusenga kwiha amahoro kuko iyo ntaza ngaha anye urazi ko nacampfa noneho sinagonda mbanda gupfire mva imbere yawe ukagumyanikira kwa amenye ahubwo byiza wumva no mu maso igihari coco umbabarire kandi umbabarire cyane sawa noba narakugoye kandi umbabarire kuba naraza hajya ku kazi kuwanyu nkasaragura iki niki nizere ko bijya byaheze turekane bazima none ko wicaye imbere y'urushengero wewe none ko utindi none nje ngureka sindabitahuye kwina ndakubwiza ukuri nje ngaha anyana kwishengero hari ibyo twari tuje kwiga sawa iyi minsi maze iminsi myinshi myaga na pastor kubera ko bivanye na kiya kibazo nagitse ikibazo nyabaye uriboreje rero ntabyo wibuka oya tubwira ico kibazo wagitse sawa njewe kukuntu niyumva kubera wewe byatumye ndonga impanuro nyinshi kandi bituma mfata umwanya munini wo kuzandayaga n'abantu kugira bampumurize kuri ivyo rero ibyawe byaramvuyemo sawa kandi ibintu by'amakamera Mungu mana yo mwijuru ntabyo nkeneye kandi nshaka kubivamo wowe rero pambana ariko upambanire inbox ntupambanire imbere ya kamera byo bavyiza kurusha turaguhaye ijambo nyakuba okay urampa ijambo anye cyari byase ko mvuka urakoze no kurekura n'umunwa wanje upfuke wumvise ukuntu yambwiye ngo ndi umusazi vre oya ntiyavuze uko yavuze ngo wigira ibintu by'ubusa ntiwabyumvise andi watsipte nawe ngo jende umusazi vre naje basijena urani gihe wondonde
ujya mupeti yambwiye ati cyamara hari umuntu akwandikiye ndaza kuraba nsanga ni wewe nsanze ni wowe mvuga ati aha labda mwabigiyemwo mwumvikanye reka nzuri ibintu bimeze neza nta kintu kintangajije nk'ibintu warutangwe kuvuga ngaha anye numva ubugambo uvuga ndavuga ati mama yangu bya bintu biracayanganya none raba nubu apana ibintu byo kuzunzana kwa makamera imbere ntabyo nkeneye byarahetse ntabyo shaka sawa none kuvugana gusa bisanzwe cyamamare ubu rero ngo waranyibagiye nyene ubu ukinkunda koranyakira me abajije uraryohewe basi umva nene reka kuryoherwa gute ndakusanda imbere y'urushengero of course nare kusanze imbere y'urushengero ukaburyohewe ugacushaka kumbaza ibintu birefu ukigira nk'umuntu utabizi kandi mbona imvano yose uyizi umva rero reka mbanze nicare ngaha tuvugane neza urumva rero ninjye natumye utangura gusenya bamukobwa bitaha kwine mwumwanya ntushake kuncumutsa ntushake gutuma ni nakuntu nari gucanga hanje ndagusanga imbere y'urushengero ndengane nati kuvugishije urumva rero insobanuro kucanga kukuramutsa konyene kwatumye uza kuzana amakamera reka ndakubwira ikintu kimwe wewe wahora jo umbonye uradi ibintu bacugira urumva jenje nganda kuramukije numva cyambona nyene ugumye utekanye ndavuga fonje ko nje mvugana na cyamamare washaka nsare mu bantu niwo munezero wawe ibyo wakoze siwo oya so munezero wanje nyene nje nibagije kugwaye maybe kwine sinshaka kuvuga nabi gusa ikintu no kubwira ndanagisubiyemwo mbabarira kandi mbabarire cyane nta mwanya nari bwaro nko kukubwira iki kintu canke nahajya sinari kuguhagarika ngo ndakikubwira ariko mu gihe wizanye sawa ndagusavye imbabazi nk'umuntu kandi utahura umbabarire sinshaka gufukama ngo umuntu ho kumva neza na neza ko biri serious ibyo nza ndakubwira ngo kugusaba imbabazi yo bibiliya yo ni wawe ni wanje kandi bayimpaye ko nyene mana we cyamamare ibintu birahinduka none we ko twaheruka inzoga wadihagaritse urana na shetani yari umumarayika mu ijuru kandi yari contact sana n'Imana ariko yaramuhindutse abantu rero barahinduka kandi n'ibintu birahinduka ni nkuko Yesu baramuhindutse baramukubita kandi ari umwana w'Imana kandi babitse niyo mpamvu rero guhinduka n'ibintu bisanzwe nawe uzohinduka esha ngira ngo none inzoga warahevye neza complètement nanzoga ukinywa wowe cyamamare nzi cenzoga narazihevye kandi ribi rya mbere ariryo rya nyuma kunzana ko kamera na micro imbere y'uwanje kuri ibyo rero ibyabaye byose kubera wewe ndamwe ibintu binyanyura umutwe ndamwe biyoga bimboreza ndamwa byandagutakiye kumva yawe ndanagwara kumva yawe unera stress akazi karahagarara kumva yawe ndabona tu umugobwa ibintu byose biza ahubwo niwo munezero wiwe ikintu cyababaje cyane nukuri ivyo sivyo nabwo ari umunezero na numwe yonezererwa bijya bintu nukuri na numwe yo vyishimira bijya nukuri blaga pare rero ureke kuvuga ko yari umunezero wanje nibikunda nibishoboka ubu kwimvira ngo nikubera ikintu hari bwagaruka yagiwanye ego vraiment burya ryari ahidi iminsi nimba atarindwi niho watumye Claire gusa niwe ari bwagaruke naheruka nguragwaye Ico mperuka co kandi ibintu biriko birambabaza ni mpamvu n'abantu nkamwebwe sinzosubira kuza ndabatemberera ryari nagiye gutemberera Akesidani bantuzenye bacamanza nako amakamera bambaza ivyo onye ho ntivyari bwahinduke byadanje kubyo ngo ninjira kwera mvuga ati ndabihevye ari ikintu bakubajijiki bambaza ivyo wawe hari ibindi bambaza uburofa baguma bambaza abarofa bagenzawe menga wewe none cyamamare kuko abantu ngo nabarofa kandi wakijijwe Imana nese ubugugu hari ikintu nubwo uba wakijijwe hari ibintu umumenga birakuje gusa Imana ikubabarire kubyo wakotse ninje nakoze amakosa nta kintu kibaje nko kuzukuzanira urupapuro nkwiye kwa mugabo gacubwira ngo papa ngafise ibitaro ngo nagiye kugwandikisha warambabaje gusa ndashima Imana byose byarahetse ubu rero ngurasenga none cyamamare direga dizidebire ku Bibiliya riwa ubu cyamamare rega ko mutubize wa Mungu neko haje hagati mu ndwi ku rusengero yo nakubwiye ko si dimanche nitwaje dimanche narinje kuganira na pasteur
hari ibintu tuganira ko none nje kuganira nawe no cyane kabiri ko nzi ibyo tukora byose ibyo tuganira sometime tuca tuja muri Bibiliya kugira anyemeze neza ibyo azambwira ya mpamvu none ayo madrede yo doyakuramo nge bakubwiye ngo nangora nta kidashobokera umutima ushaka cy'umutima ushaka umva CAMAMARE nukuri ngenda nanezerewe kubona bafashe iyo ngingo afite abantu benshi bagira ba parvena gufata iyo ngingo yo gukizwa etu umva rero ngenda ryohewe cyane aryohe nukuri ndaryohewe kubera c'est pas tout le monde qui a la force yo gufata agahaguruka akavuga ngo arakijijwe yo mana we reka reka wambajije ngo kubera ukanaheba n'inzoga n'ivyo bintu bavuze ngo wanywa ukarabiheba vraiment félicitations wambajije ngo rero kubera umushatsi kugira ngo nshike kuri etape ndiko byantwaye igihe kinini sawa kuri ico gihe kinini n'umushatsi ndazi bizontwara igihe kinini ariko uzova ko tu ibintu rega birahinduka buke buke umuntu niwe uhinduka ubwo nyene ukava mu byo arimwo ubwo nyene ugaca uhinduka direct oya nyene ni pore pore ndenda nabitahura sawa rero urashobora kugenda ibyo washaka wabirose na kandi rero twanasezeranye nta kamera nkeneye nundi munsi nishaka twumvikana nundi munsi ntuzunzane kamera imbere ivya kamera nabibonye kandi iyo hataga na kamera yaramfashije kugira mbuko ubunye bivanye n'impanuro kuko impanuro naronka nazironka kumvo yuko babibonye byabaye kuri ibyo rero samahani sana kamera tena mbere yango staki doive kandi wakoze kubuza nubwo utabinteguje mani guheza ki ino bintu nakajembe Okay, amen. Imana imezagire amen. Ndanaryohewe kandi kuba navuganye na wowe CAMAMARE. Nanje sinavuga ngo ntibindyoheye birandyoheye tu ariko nta birenze. Ariko uboho girango uhora wikoranariza hewe. No murangira iki? Urusengera. Jewe sengera mu Nyakabiga kuri Maranatha. Uzoca umunsi muze kudutemberera urushengero nguru warubonye. Uvuze? Uzoca umunsi umwe uze kudutemberera urushengero nguru warubonye. Kandi niwe yumvire ngo jewe ngo haraho ngo ko barukwigirisha ngo iki niki. Nabikiri nta bindi mwo. Ibyawe mu mutwe wanje zaravuye mu byose ko gigome ifuta. Kwa nyine nzoza ngana no gusenga ndabikubwire. Ya, kunyandikira undamutsa nta kibazo gusa bizovanya n'ibyo nyandikiye hari ibintu uzonyandikira sinda kwishura. Nk'ibiki? Nk'ibintu by'ibizosaba yuko nzana kamera imbere canke byo kubona na iki niki wapi. Sawa rero kandi ndagushimire CAMAMARE. Ndagusubiriyemo iki kintu cya gatatu. Nta kamera nkeneye mu buzima bw'iwanje. Turacumvikana ko kuganira ushaka ni wabizana hakagira ikikubako. Muntu muze mu mbabariye. None ari cyo wongira kandi wakijijwe. Arego mukizwa nawe nyene sikuvuga ngo aha turi ku isi kandi isi ni mbi. Nubone mfise Bibiliya rero ngo kubera mfise Bibiliya ngo ushaka kunyurira ku mutwe sinda kubome. Je nabwo none noza kukurira mu arega kunyurira mu mutwe ni kujya gukora ikintu nakubujije ntaba nkeneye. Caduhuza ubwayi. Je ndazi no Cameraman. Ndiko ndakubwira nawe wewe akazokubwira ngo sije ngo tugende kwa CAMAMARE usiku yaki. Kuko sinzorabira uruhande. Ndabibasabye kandi yani gusa sino bafukamira mwebwe nti muri Imana. Gusa ndabibasabye tu. Ntimuze musubire. Ibijya mbere aryo ryanyuma nahanye nakuretse kumva yuko ntari bwabikubwira icyo jambo. Ikintu cyanyuma ndagusaba CAMAMARE. Apana kumbwira bano tusezera nkuko dufashe gusenga. Cyebyo navyo mba nkeneye ibintu by'abantu zenya. Dufashe gusenga. Gusenga. Usengere Ase TV, usengere nyene abakozi bo muri Ase TV abadukurikirana ndadi hariyo nabagukunda muri umva udusengere en bref udusabira imihezagiro. Okay. Yani ukifikia uzoe.
inabidi ucheke. Gerageza. Mimi kuomba najua. Tatizo sasa. Kanya kamera simu. Ngoja kwanza we. Areka kwani kamenyo duheze. Nje ndiko nani kamei? Sawa tuagere. Ngoya. None bibaza ngumye ndabigize nzana nkwenga arega n'ibizabiri seri. Nimumvuge. Ngoja nukuri rero. Ngoja. Hari tuntu mbagaci kuma tuntu. Twagere. Tusubire nyene tuyage gatonya niho ncanje muri mu. Rumva CAMAMARE rero usengere Aze TV, usengere abadukurikirana, usengere abakozi ba Aze TV, usengere nyene udusengere twese hamwe, sivyo? Cyose kibazo. Okay, dusenge. Mana yo mwijuru Yehova. Njye mvuze Yehova. Okay, ahura gasimba. Yaho ndakubwiriyemwo. Sinzi rero, twe dukoresha Yehova. Oya nuyivuge rero uvuga ibindi. Kwagiye film. Mana yo mwijuru byagiye ku ntebe yawe y'icubahiro, izina ryawe nigezwe bwabone bwawe n'ubuzigomba ryawe rikogwe kwisi nkuko rikorwa mu ijuru. Ese Mana yo mwijuru ndagusabye urinde umukobwa wawe Queen, umufashe ave mu nzira ari mbi akurikira inzira nziza, eka uhaye n'imihayizagira TV yabo nkuko babigusabye. Umurinde kuba umunsi ndabigusabye biciye mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo ncungu yacu, amen. Hindure Queen mu iyo nzira. Reka ndabashimira abakunzi baze mbaye mbega inzira ndimwo ni yahe wewe kugomba gasting nkuko. Nturaba ukuntu wambaye. Yo manawe iyi kanzu ni ndende CAMAMARE nuko nicaye sino ni ndende namandayijana no mu misa. Reka ndabashimira abakunzi ba Aze TV, ndaryoye kuba mwabanye natwe nko mwabibonye ari CAMAMARE yakijijwe. Ndaryoye kuba navuganye nawe, bashimira abakunzi ba Aze TV duhetigani. Turabashimiye kuvyo mwumvise muzombera n'icabona kuvyo namubwiye. Reka rero ndababwire bye bye, à la prochaine, je vous aime beaucoup. STV, every story matters.